stop, hagarikira aho nyene. Ivyo wiyumvira kuri jewe nivyo ukunda. Mfise ibikomere ku mutima wanje bikiri bibisi mperuka gutegwa n'uwo nakunda. Naramukunze ariko we ntiyankunda. Isangemwo. Iyi nkuru y'urukundo rw'uno musore Elize n'uno mwigeme Sandrine itangurira mu Rugombo ku mupaka w'ibihugu bibiri Burundi n'u Rwanda. Iyi nkuru y'urukundo rw'ukuri yatanguye kubaho itariki 3 Ndamukiza muri 2025. Aha bamwe muciye mutangura kumva atabirenze kuko iyi nkuru itaramara imyaka myinshi cane. Ariko ico mwomenya co nuko uja gukunda agakundwa ntibisaba igihe, bisaba umutima ukunda. Ikaze twisange mu nkuru iryoshe y'urukundo. Isangemwo. Iyi nkuru itangirira aho Sandrine yadandaza amata mu Rugombo, aho Elize uwo munsi yariko aratembera maze akabona umukobwa mwiza cane Sandrine. Amaso y'uno musore ndi kuvuga ko uno musore mwite Elize yabonye uno murundikazi mwiza. Uno murundikazi mwiza nawe mwite Sandrine. Ubwa mbere Elize abona Sandrine yamuboneye aho Sandrine yari asanzwe adandariza amata. Elize akibona Sandrine yamwiyumvisemwo, nuko atariyumvira maze ngo yiyumvishe uko yomuvugisha. Umutima wa Elize warakubise ukubita umusaba amata. Kuraba neza aho Sandrine ari, neza na neza abona hari amata. Aha Elize yinjiye muri no patisserie badandarizamwe amata kugira ngo bamuha amata. Yewe aca nihamagaza no mukobwa abonye hanze, yagiye abona Sandrine ari uno mukobwa yari yicaye hanze y'iyi patisserie, yinjira amubaza ati, nyakubahwa tubazanira ishofi kanye canke ishushe canke tubazanira ikivuguto. Elize yumvise icubahiro hawe n'uno mukobwa yamaze kwiyumvamwo kandi akabaje no kumuha amata. Elize abanza arikanga. Elize yaciye abanza araba impande n'impande, araraba nimba atawundi mwubahwa yoba hari, abona niwe wenyine hari na Sandrine muri iyi patisserie. Umutima wa Elize ati, nk'abandi bantu bose bubashwe nabo baba bakunze. Elize nawe yaciye avuga ati ubwo ni jewe wana ndabona atawundi muntu hari. Ako kanya nyene Elize nawe yaciye abwira uno mukobwa amata muzanira. Sandrine amaze guha amata Elize nawe yicaye atuje. Elize ku mutima ati noneho mboneyeho amahirwe yo kuvugisha uno mukobwa. Elize ntiyazuyaje ababajije uno mukobwa ati muko mwoba mwitwa gute? Umukobwa ati nitwa Sandrine. Uno musore turakoze kumbwira izina ryawe, nanje nitwa Elize. Isangemwo. Birahimbaye kumva urukundo rw'abarundi mu Burundi, mu Kirundi, muri Isangemwo y'abarundi. Uwundi yipfuza kwamabaza canke gukoresha igikorwa gisa nk'iki hano muri Isangemwo nawe. Nimero yanje ni 61 811 969 61 811 969. Isangemwo. Elize kuri uno munsi nta kintu gikomeye yashimye kubwira Sandrine, gusa ikibazo yipfuje kuva ngaho atabajije Sandrine cari iki. Ese Sandrine urafise telefone ngo umpe nimero yawe? Sandrine yishuye Elize ko ata telefone afise, amubwira ko iyo yahora afise heruka kugira akabazo. Elize n'ubundi ntiyashizwe nk'umuntu yaragiye gusaba akanimero umukobwa kumva ko agiye kugenda atakaronse. Yongeye abaza Sandrine ati, none iyo telefone yawe yagize akabazo ntiwoyikoresha? Sandrine ati, nta mafaranga mfise yo kuyikoresha kuko narayijanye ku mufunda yo yanciye numvise ntoyaronka vuba. Elize nawe atakuzuyaza kumva zuko yari yikenereye akanimero kandi yamaze gukunda no mwigeme. Aho nyene yaciye amwemerera kazomufasha kuyikoresha, amubwira ati cuja kuyikoresha vuba vuba. Isangemwo. Ivyatevye ku itariki 4 Ndamukiza 2025. Aha hari nyuma y'ukwezi kumwe gusa Elize na Sandrine bamenyanye. Vyaranse ko Elize yifata, icari ku mutima aragiserura, abwira Sandrine ko yifuza ko yomubera umufasha. Amubwira ko yifuza ko yomubera umukunzi w'ibihe vyose. Ibi Elize yabivuganye ubwoba bwinshi cane bivanye nuko yari yiteze inyishu ikomeye idasa n'ivyo yari yiteze. Kuko yari yiteze kumva ibitandukanye n'ivyo we yibaza kuri Sandrine. Kukaba nkako ivyo yiketse niko yabisanze. Sandrine acumva amajambo meza y'urukundo akundwa na Elize. Yateye abwira Elize ati musore, stop, hagarikira aho nyene. Ivyo wiyumvira kuri jewe nivyo ukunda. Mfise ibikomere ku mutima wanje bikiri bibisi mperuka gutegwa n'uwo nakunda. Naramukunze ariko we ntiyankunda. Maze Sandrine akomeza kubwira Elize kandi ati, Elize ubu nyene siniteguye gutanga urukundo kuko sinipfuza gusubira mu mubabaro nk'uwo mperukamwo. Elize n'amajambo meza y'urukundo kandi arakomeza ati, Sandrine sinje kukwizeza ibitangaza. Mu batunze amafaranga sindimwo, mu batunze ibihinda sindimwo, yewe ndacishakisha nk'abandi bantu bose. Ariko ico ntiteze cyo siniteze kugutererana. Niwaramuko nkundiye tugakundana ndo munyarukundo. Nkundira urwanje nawe turuhuze mukunzi. Nzokurinda sinzogutera amarira. Niteguye kukuvura ivyo bikomere watewe n'uwo wakunda atagukunda. Isangemwo. Sandrine uwo munsi byaranse ko asimba amajambo meza nk'ayo y'urukundo kuko ntiyaheruka no kuyumva.
maze abwira Elize ati musore ngira ndakwizere rimwe mu buzima, umutima wanje nawo ndawongeye ayandi mahirwe yo gukunda uwundi muntu, nizere ko umutima wanje uzowurinda kubabara. Ariko aha ntimwumva Elize na Sandrine ko bamaze kugwinjiramwo neza. Narakunze amajambo y'ino couple ndabibatoye. Isangemwo nawe. Inyuma y'amezi 8 Elize na Sandrine bari mu rukundo, Elize yapanze gahunda yo kuja mu mahanga kuronderera y'ubuzima. Yarabiteguye birakunda nabimenyesha umukunzi wiwe Sandrine. Gusa Sandrine ntivyamworoheye kwakira. Vyaramugoye kwakira ariko nyuma na nyuma Elize yaje gufata runo rugendo. Urukundo rwa Elize na Sandrine rwakomeje kuryoha. Umwe araha mu Burundi uwundi ari hanze. Vyakomeje kubuko gushika umunsi Sandrine nawe yafata rutemikirere. Umunsi Sandrine nawe yafata indege akava mu Burundi akaja gukorera hanze y'igihugu. Uba bikundaniye kandi bizerana bose n'aba diaspora. Vuba cane biteguriye kugaruka ku rushinga. Isangemwo. Ibi vyose ni ko bw'inkomezi z'urukundo. Urukundo rwabo ni rwiza kuko ruhagarariwe n'icizere bafitaniye. Iyo nganirije ino couple birampimbara cane kuko ndababonamwo kazoza. Ino couple ndayibonamwo ibibondo vyiza vy'ejo habo heza. Isangemwo. Navuze vyiza vya runo rukundo gusa atari uko mbuze bibi nariko ruvugako. Ibibi vyarahabaye kuko ntihabuza ababaca intege n'ubu bakibaca intege. Ariko ivyo vyose mu rukundo rwa none twemera kuvyirengagiza, tukubakira ku rukundo. Ivyatubabaje vyo ni vyinshi kandi n'ubu ntibibuze. Ibibi vyo vyama bituza ko buri munsi tutavyiteguriye, niyo mpamvu twitegurira umunezero. Biritumira we naho utaba witeguye ubona bigushikira. Ivyo rero twe ntituvyiyumvira ko twiyumvira ivyiza gusa. Isangemwo nawe. Iyi nkuru si inkuru mpimbano, ni inkuru y'ukuri kuko abazi Elize na Sandrine bompinyuza. None no musore wacu Elize ntimumuzi ko ari umunyarugombo wo muri Munyikade, muri Munyika ya kabiri. Uno mwigeme wacu nawe Sandrine, nawe si umunyarugombo w'iwacu wo muri Gabiro ya kabiri, Gabirode. Erega isangemwo nawe ihari kubw'amateka y'Abarundi, ihari kandi kubw'uko inkuru yose y'ubuzima isiga amateka. Iyo ni nayo mpamvu ndagutumirira gusiga amateka kuko ahacu mu myaka iri imbere hashobora kuba hatazoba hakiboneka, ariko kandi hakazibukwa amateka yacu y'ivyo twasize. Ibi ndabikorera amafaranga, ariko kandi nawe urabizi ko amateka atagugwa. Ntaco wokora kugira ngo ndakuvuge neza, ariko ivyiza wakoze, ivyo ukora n'ivyo uzokora, yewe n'ubumuntu bwawe, nivyo bituma ndakuvuga n'abandi bakaba bakuvuga neza. Isangemwo Elize n'umukunzi wawe Sandrine, Imana ikomeze kubarinda kandi baturindire beza bacu. Erega twiteze ko vuba cane muza kudutamo save the date. Niharamba urukundo rwanyu rwo gwemeye ko Isangemwo nawe yivanga mu vyanyu. Iri jwi ntabwo ryumvikana buri hantu hose, ariko ryumvikana mu rukundo rwiza kandi rufise kazoza keza. Imana ikomeze ibarinde cane n'abarinde bagwanka biyago. Babandi batipfuza ko abakundanye vy'ukuri bakomeza kugira ibihe vyiza. Birahimbaye kumva urukundo rw'Abarundi mu Burundi, mu Kirundi, muri Isangemwo y'Abarundi. Uwundi yipfuza kwamabaza canke gukoresha igikorwa gisa nk'iki hano muri Isangemwo nawe. Nimero yanje ni 61 811 969 61 969. Biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.